nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nyene iteka mukuru w'inama nshinga amateka n'umutambukanyi wanyu, nyene iteka mukuru w'inama nkenguza amateka, mwubahwa cegera c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, mwubahwa mushikiranganje wa mbere, mwubahwa urongoye sentare ntayinyuzwa, mwubahwa urongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro, mwubahwa muhuza w'abarundi, bubahwa batambukanyi babahoze barongoye igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabona umutambukanyi w'imboneza yamaho Petero Nkurunziza, ndabona n'umutambukanyi w'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye, bubahwa muri mu biro by'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, bubahwa abashinga amateka namwe bakenguza amateka, mu nkundire tubanze dushimira Imana mushobora byose ku vyiza yama igira Burundi n'ababubamwo. Turashimiye Imana kandi kuba twavuye mu mihingo itandukanye tugashika ngaha amahoro. Tuyisavye kubana natwe muri kino kibanza kuko nituma byose bigenda neza. Kwigenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2024 twari muri kino kibanza aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu yararamutse yugurura icese inyigisho zijanye n'ingendo ibereye yoranga abarundi muri ibihe by'amatora y'umwaka wa 2025. Umugwiseni uramukengurukiye cyane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu, mu nkundire ndabashimire bimwe bivuye ku mutima kukigoro mwasubiye kugira mugashika hano kugurura icese imyiyamamazo y'abahiganwa mu bibanza by'abashinga amateka n'ivy'abagize inama z'amakomine muri aya matora y'uno mwaka. Nsabe abari ngaha bose bamfashe gukura ubwatsi mu kubakomera amashi menshi cyane. Nagomba kandi nshimire abazohiganwa mu bibanza by'abashinga amateka n'ivy'inama z'amakomine hamwe n'abakenguza amateka n'abazoza mu nama z'amakomine n'ubwo bo uyu munsi batashikiriwe ngo bagire defile, ariko mwumve ko urubanza ari rumwe. Abo bose rero bitavye bino birori kuba barafashe intumbero nziza yo kuja mu higanwa n'ikimenyetso gikomeye cerekana ko bamaze gutahura ibyiza vy'intwaro rusangi, kuko iyo atababo n'ibi birori ntivyari kuhaba. Turabashimiye cyane namwebwe mwese mwigoye mukaza kwifatanya natwe muri bino birori. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu, bubaba mwese mukoraniye ngaha, intambwe umugwiseni ugeze ko yo gutegura amatora y'uyu mwaka irashimishije kandi irahambaye. Umugwiseni wonyene ntivyari gukunda ko uyishikako udafashijwe n'abegwa n'amatora bose. Aha twovuga nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu, abajejwe intwaro, abanyamigambwe, abarongoye amashengero n'amadini, abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abenegihugu bose muri rusangi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, mu nkundire ndabashikiriza ibikorwa bikuru vyagiye birarangurwa n'umugwiseni kugira ushike ku ntambwe yo gushira habona abazohiganwa. Mu kwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2024 umugwiseni ufashanije n'inzego z'igihugu zitandukanye waratunganije igikorwa cyo gutororokanya ibibanza vyabereyemwo iyandikwa ry'abazotora muri umwaka wa 2025.
ivyo bibanza vyaremejwe na ya migwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rwa komine Sesi no ku rwego rw'intara Sepi hamwe no ku rwego rw'igihugu Seni. Ivyo bibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose, vyose hamwe bikaba bingana n'ibihumbi 4,449, bikaba biri ku mitumba n'amakarita ingana ibihumbi 344. Nibyo vyabaye umushinge w'itunganywa ry'amatora y'uyu mwaka. Ikindi twabamenyesha nuko imitumba yose igize igihugu cacu ifise inyubakwa zishobora kuberamwo amatora. Ivyo navyo nivyo gukenguruka kuko birapfunyira urugendo abazotora. Ivyo bibanza navyo ahanini bikaba bigizwe n'amashuri ya leta, ayegamiye amashengero hamwe n'ayabikorera ivyabo. Ico gikorwa cakozwe hisunzwe itegeko rishasha ritunganya gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, aho amakomine, amazone, imitumba n'amakaritiye, aho intara zavuye kuri 18 zikaja kuri 5, amakomine akava ku 119 akaja kuri 42, amazone akava ku 375 akaja ku 151, imitumba n'amakaritiye navyo bikava ku 2,911 bikaja ku 3,344. Kwigenekerezo rya 15 Gitugutu umwaka wa 2024, umugwi Seni warashikirije abarundi n'amakungu ibibanza vyatorokanijwe mu gihugu cose vyabereyemo iyandikwa ry'abazotora mu matora y'uyu mwaka, biberamwo imanikwa ry'intonde z'abazotora, ni navyo bizoberamwo itangwa ry'amakarata y'abazotora, kandi vyinshi muri vyo bizoheza biberemwo amatora nyezina. Kuri iryo sango nyene harashikirijwe icese ikirangamisi c'amatora, kandi kikaba cahavuye cemezwa n'itegeko ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya Kigarama mwaka wa 2024 rirarika abenegihugu kwitaba amatora. Nico turiko turisunga mu itunganywa ry'ibikorwa bitandukanye. Twagomba twibutse abarundi n'amakungu ko mu gushikiriza ikirangamisi c'amatora y'uyu mwaka twisunze amategeko n'amabwirizwa y'igihugu, twisunga kandi amatora yabaye mu mwaka wa 2020, aho inzego ziri ubu zatanguriye gukora n'aho ibiringo vyazo bizoherera. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, bubahwa mwese mukoraniye hano, ibiringo bikuru biri muri ico kirangamisi c'amatora ni ibikurikira: itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka hazoba amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Itariki ya 23 z'ukwindwi mwaka wa 2025 haba amatora y'abakenguza amateka. Itariki 25 z'ukumunani uyu mwaka haba amatora y'abajenama y'imitumba n'amakaritiye. Nkuko bagiye barabishikiriza abagiye bararemesha ibikorwa, murazi neza yuko kuva kuwa mbere itariki 12 gushika ku itariki 14 uyu mwaka hazoba gutora amakarata y'itora aho mwiyandikishije. Tuboneye akaryo kubatera kamo mwese muri hano, mutubwirira abenegihugu batashitse kuwa mbere mu gitondo basidukane n'iyonka baje gutora amakarata azobatuma batora. Harabaguma bavuga ngo imisi ni mike, ngo inkware zisezerana mu masesa, kandi ngo ukuri guherera mu ruvugano. Imisi 3 irakwiye. Ibiharuro twafatiye kugira mu ngene twabishitseko ku biro by'itora hatekanijwe hafi abantu 500. Ufashe imisi 3 ku bantu 500 n'abantu 150 ku munsi. Abantu 150 ku munsi hazoba hari abakozi babiri ku biro by'itora. Nukuvuga umwe azotanga amakarata 75 ku munsi. 75 ku munsi ufashe imbere ya saa sita nyuma ya saa sita na makarata atarenga 35. Twagomba mu vyumve dufashanye dusenyere ku mugozi umwe, ico gikorwa mu minsi 3 kizobe carangiye. Ikindi naco twabamenyesha
mwamaze no kuvyibonera, ni navyo biringa byatumye tukoranira ngaha. Kuva ku igenekezo rya 13 z'uku kwezi gushika kujya kabiri z'ukwa gatandatu hazoba imyiyamamazo. Azotangura mu gitondo saa 12, saa 12 zo mu gitondo, ahere izindi saa 12 zo ku mugoroba. Aha sinokwirwa naja kwidonido ry'amategeko agenga imyiyamamazo, kuko nyene icubahiro yashize ku mukono kuri iryo tegeko. Nibaza ko mwese mwamaze kuribona. Nashaka mu nkundire twongere tumukomera amashi menshi cyane. Nikimenyamenya yuko amatora yo mu 2025 ari ntibukuka, ategerezwa kuba. Bamwe babaza bati none iyi minsi 3 tuzoba turakora iki? Iyi minsi 3 ituma abahiganwa bimenyekanisha mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati, cyane cyane babura amatari na bamustanteri, kugira ngo ibisinzi ry'abantu mubonyerejeje kugira defile ritange program, urutonde rw'ingene bazogira ama meeting, ntihagire abahurira ku kibuga kimwe. Ivyo rero bazobifashanywamwo n'intwaro yo hagati mu gihugu. Iyi minsi kandi izobafasha kuko binavyo nyene birarekuwe, nk'abipfuza gukoresha televiziyo na radio vy'igihugu n'ibindi bimenyesha makuru, ujya mwanya basaba babatondeke, kandi twosaba ko bobaha umwanya ungana kubabisavye. Hanyuma ca kigo CNC kijejwe gucungera ingene imenyesha makuru bikora bizodufashe gukurikirana birabe ko atawarenganijwe. Kuva ku igenekerezo rya 22 gushika kujya 31 gitugutu uyu mwaka uheze nako harabaye igikorwa cyandikwa ry'abarundi bazokwitaba amatora yo muri uyu mwaka wa 2025, haba mu gihugu hagati no hanze y'igihugu, mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, hamwe no mu bihugu Uburundi bwarungitsemwe abasirikare bagiye mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano. Abenegihugu baritavye ico gikorwa c'iteka mu mwanya wategekanijwe. Indorerezi zasavye impusha zarazironkejwe, zirarorera iryo yandikwa mu bwitonzi no mu bwigenge ntangere. Kuva ku igenekerezo rya 4 gushika kujya 8 mu nyoni mwaka wa 2024, umugwiseni warasavye imigambwe inani z'imigambwe n'abigenga gushikana muri seni ibimenyetso bibaranga bategekanya kuzokoresha mu myiyamamazo y'aya matora, ari navyo vyashizwe ku ikarata y'itora. Abatashoboye kubizana muri ico kiringo babizananye n'amadosiye y'abifuza kwitoza mu bibanza by'abashinga amateka n'ivy'abagize inama z'amakomine, kuko vyari mu vyo basabwa. Kwigenekerezo rya 3 Kigarama umwaka wa 2024 gushika kwigenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2024 harabaye kwandika mu buryo bwa none ivyatorokanijwe mu gihe cyandikwa ry'abazotora, biranga abazotora bose bakwije ibisabwa, kimwe bita mu gifaransa saisie informatique. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, ico gikorwa mwaragiteye iteka, murahishikira, murabona ingene kiriko kirarangurwa, twongeye kubibashimira. Ndetse n'izindi nzego zitandukanye zarahishikiye, aha twovuga nk'abanyamigambwe, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abandi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, bubaba mwese mukoraniye ngaha, kuva ku igenekerezo rya 9 gushika kujya 18 Kigarama umwaka wa 2024, umugwiseni warahamagaye abipfuza kuzokwitoza mu bibanza by'abagize inama z'amakomine, gutanga amadosi ku rwego rw'imigwi jeje gutunganya amatora mu ntara sepi. Kuva ku igenekerezo rya 9 gushika kujya 23 Kigarama naho umwaka wa 2024, kubipfuza naho guhiganirwa ibibanza by'abashinga amateka baratanze amadosi mu mugwiseni ku rugero rumwe rwose hisunzwe ingingo z'ibwirizwa rigenga amatora. Haciye hakurikira gusuzuma yuko amadosi yatanzwe yoba kwije ibisabwa n'amategeko.
Mu kwezi kwa Kigarama mwaka 2024 abatanze amadosiye ku rwego rw'intara sepi baramenyeshejwe amadosiye yemewe akwije ibisabwa n'amategeko n'ayatemewe hamwe n'imvo zatumye atemegwa. Abatashimishijwe n'ingingo yafashwe n'amasepi barashikirije umugwi seni ibirego byabo intara ku ntara ku magenekezo ya 27 na 28 Kigarama mu mwaka 2024, nayo yararonsa akanya ko kuvyihweza no gutanga inyishu. Muri uku kwezi nyene umugwi seni waragize inama n'abazohiganwa urabwira ingene bazotondekwa ku ikarata y'itora. Twaraberetse ibicapo vy'ikarata y'itora ko bimeze n'ingene ibimenyetso by'abazotora bose vyatondetswe haba ku matora y'abajenama b'amakomine canke y'abashinga amateka. Kabaye akaryo keza kugira ngo umwe wese asuzume neza ikimenyetso yatanze ko ariko kiri ndetse biremezwa. Muri iyo nama nyene twarabasiguriye ibiri mu cegeranyo gishigwa kw'amajwi uwitoje wese yaronse ku biro vy'itora intara ku ntara, ikomine ku ikomine. Ico cegeranyo kiri mu rukurikirane rw'ibindi vyegeranyo biva ku biro vy'itora gushika muri seni bivuye muri sepi bigaja no muri sepi, bivuye muri sesi bikaja no muri sepi. Ico cegeranyo ni ca kindi nderetsi z'abitoza zitahana iharugwa ry'amajwi riheze bagashikiriza ababatumye bakabona amajwi bagiye bararonka ku biro vy'itora. Aha nagomba ndabisubiremwo abari ngaha mu vyumve ndabafashe nk'icabona mwese. Umunyamugambwe uri mu runani uhiganwa wese yarungitse umuntu kumurabira ingene vyagenze, mu basabe bazotahane ca cegeranyo c'ivyavuye mu matora. Urubanza ruzoba ruheze n'umwana azoruca, hazoba hasigaye gusa guteranya n'abana bahejeje siziye barashobora guteranya bakabitora. Tuve ngaha tuvyumvikanye, twebwe seni muzotwishuze kirya cegeranyo c'ivyavuye mu matora ku biro vy'itora. Dufise ibiro vy'itora 14,103. Dufashe babiri ku biro vy'itora kugira umwe aje kumira amate undi amusigarire, muca mwumva ko ari iburi 28,000 z'indorerezi z'abanyamigambwe. Hari umukomiseri yaratuzaniye ijambo twakunze yabise inderetsi. Abakunda kwandika muri kazinduzi murashira muri iryo jambo, riratandukanya umurorerezi n'inderetsi, kuko inderetsi itezwa kujana icavuye mu matora. Aho nta rubanza ruzosubira tuzofata ivyegeranyo vyavuye mu matora duteranye, umwe wese azoca abona amajwi yaronse. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu bubaho mwese mukoraniye hano. Kwigenekezo ya 31 Kigarama mwaka 2024 abatanze amadosi bifuza kuba abashinga amateka nabo baramenyeshejwe ivyavuyemwo. Abatashimishijwe n'ingingo yafashwe na seni barashikirije ibirego vyabo muri sentare jeje kubahirizwa ibwirizwa nshingiro kugira nayo ivyihweza iheze ishikiriza ingingo yayo. Kuva kwigenekezo rya 2/0 uyu mwaka wa 2025 intonde z'imigambwe zemewe abigenga bakwije ibisabwa bemerewe kwitoza mu matora y'abahanuzi b'amakomine zaramanitswe ku biro vy'amasepi bivanye n'intara bitojemwo. Kwigenekezo ya 8/0 uyu mwaka sentare jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro yaramenyesheje abayituye ingingo yafashe, yongera yamenyesha umugwi seni. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro izo ngingo haratunganijwe gushasha intonde z'abifuza kwitoza mu bibanza by'abashinga amateka. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu bubaho mwese mukoraniye hano, abazohiganwa mu bibanza bazoba bagize inama z'amakomine no mu bibanza by'abashinga amateka muri aya matora y'uyu mwaka w'2025 bose hamwe ni 9,662. ngira ngo mwabiboneye bariko baradefira. Abazohiganwa mu bibanza by'abahanuzi b'amakomine biciye ku ntonde z'imigambwe b'amakomine mu ntara zose bangana n'6,750. Abigenga bazitoza ku giti cyabo mu bibanza by'abahanuzi b'amakomine ni 3.
abazokwitoza kuba abahanuzi b'amakomine bose hamwe ni 6,753. Abazokwitoza mu bibanza by'abashinga amateka biciye ku ntonde z'imigambwe mu ntara zose uko ari 5 bangana n'2,898. Abigenga bazokwitoza ku giti cyabo mu bibanza by'abashinga amateka ni 11, kandi twamenyesha yuko abenshi bari muri Bujumbura. Abazokwitoza mu bibanza by'abashinga amateka bazoba bangana n'2,909. Nyene icubera umukuru w'igihugu bubaha mwese mukoraniye ngaha kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 12 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo, harabaye igikorwa cyo kumanika intonde mfata kibanza zabiyandikishije ngo bazokwitaba amatora y'uyu mwaka. Intumbero nyamukuru y'imanikwa ry'izo ntonde kwari ukugira bene gihugu basuzume ko amazina yabo n'ibindi bibaranga biriko kandi vyanditswe neza. Amakosa yibonekeje kuri izo ntonde yarashikirijwe mu Gwiseni urayakosora kugira urutonde ntabanduka ruzobe rumeze neza kandi hazokorwa amakarata y'abatora. Ku basirikare biyandikishije hanze y'igihugu iyo bari mu butumwa, intonde zabo mu Gwiseni wazihaye ubushikiranganje bakukira. Abiyandikishije mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu nabo nyene barazisuzumye, amakosa babonyemwo barayashikiriza, araheza arakosorwa. Ico gihe nyene niho abantu boba barimutse bakavaho bariyandikishije bakungururiza ahandi. Aha twovuga nk'abanyeshuri bahejeje amashuri, abigeme bagiye kubaka izabo n'abandi, abo bose baciye babimenyesha. Umugwiseni uraheza ubimurira ku biro vy'itora bishasha vyaho baba. Kuva ku magenekerezo ya 12 na 13 ku kwezi kwa Ruhuma, umugwiseni waratanze ivyigwa bijanye n'amatora ku bari mashirahamwe yiyemeje gukorana na Seni, cyane cyane mu bijanye n'inyigisho z'amatora no kurorera amatora, kugira nabo bazovyigisha abene gihugu babitahure neza, bongere bategura abanywanyi babo bazokurikira kurorera amatora kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu bubaha mwese mukoraniye hano, kwigenekerezo rya 11 ntwara n'uyu mwaka, umugwiseni warasohoye ingingo ishinga itigiri c'abazotorera ku biro vy'itora ko boba bangana n'abantu 500, mu gihe naho hoba hari batorera aho batiyandikishije ico gitigiri ko kwitorenga 525. Kwigenekerezo ya 17 ntwara n'uyu mwaka, umugwiseni warasohoye ingingo ishinga igitigiri c'ibiro vy'itora ikomine ku ikomine, intara ku ntara, ishinga kandi ibitigiri vy'abazotora. Ibiro vy'itora nkuko nahemeje kubivuga vyose hamwe mu gihugu hagati ni 14,103, hanze y'igihugu mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu ni igitigiri, ibyo biro vy'itora ni 53, vyose hamwe bicaye 14,156. Ikosorwa ry'intonde z'abafitaba amatora riheze, bimwe ibitigiri twashize ko ni 6,13,498. Abiyandikishije mu gihugu hagati bangana n'5,998,977. Igitigiri c'abazotora baba hanze y'igihugu bangana 14,521. Kwigenekerezo rya 8 ndamukiza uyu mwaka turimwo, umugwiseni warahaye inyigisho abagize imigwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara sepi n'abagize imigwi ku rwego rw'ikomine sesi. Ahanini izo nyigisho zari zijanye n'ingene itora rigenda n'ingene amajwi aharugwa ku biro vy'itora. Izo nyigisho nizo zahawe na bamwe bazoba bakorera ku biro vy'itora. Twari twategekanije ingene itora rigenda ariko ibihe ntivyatubereye neza. Nimwadukundiranye n'icubahiro baraza kugacisha ko abantu bagende bakabonye, bizoba biri muri rukurikirane wa yanyigisho mwuguruza y'ingene amatora yagenda n'ingene abantu bo kwifata. Ubu naho twaba tugeze ku nyigisho ijanye n'ingene batora
bova ngaha babibonye, ariko nimwabishima mukabona ari byiza twari twagateguye. Abari mu buhinga baraza kuraba akanya bugacishamwo, hanyuma abantu bagende babibonye. Kwigenekezo rya 11 ndamukiza uyu mwaka w'2025 umugwiseni waratunganije inama n'abegwa n'amatora. Twovuga abaserukira imigambwe, abaserukira amadini n'amashengero atandukanye, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki, abari mu nzego z'umutekano n'abari mu nzego z'ubutungane. Bamwe bose twarabibutsa uruhara bafise mu matora bivanye n'amabanga bajejwe. Muri iyo nama twaraberetse nabo nyene urutonde rw'ibiro vy'itora mu gihugu cose kugira bizobafashe gutondeka abo bazotuma kurorera canke kurereka uko amatora ariko aragenda. Kwigenekezo rya 18 ndamukiza uyu mwaka umugwiseni warashikirije abahiganwa ishushanyo ry'amakarata y'itora, kimwe bita mu gifaransa specimen de bulletin de vote. Bazozigwiza bazikoreshe mu kwiyamamaza. Twongere tubamenyeshe ko ibirori bitunganijwe kugira ngo bavyitegurire, kuko ari bahanini bazoba bari muri iryo higanwa. Kuva kwigenekezo rya 21 ndamukiza gushika ku rya 16 uyu mwaka turimo, abifuza kuja kurabira imigambwe izoba yabatumye n'abifuza kurorera uko ibikorwa bizoba biriko biragenda ku munsi w'itora ku biro vy'amatora barasavye impusha. Abakwije ibisabwa bariko barazihabwa bakazorera mu ntara canke mu gihugu. Kuva naho kwigenekezo rya 21 gushika ku rya 27 ndamukiza uyu mwaka abagize imigwi sesi na sepi barahawe inyigisho ku bakozi bazokorera mu biro vy'itora zijanye n'ingene amatora azogenda. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu bubaha mwese mukoraniye nga hano, ngivyo ibikorwa umugwiseni umaze iminsi urangura byo gutegura amatora y'uyu mwaka. Twagomba kubamenyesha ko umugwiseni kuvukijaho wafashe ingendo yo kuganira n'abegwa n'amatora bose, wagiye uramenyesha ibikorwa ugeze ko niba bigiye gukurikira mu minsi ya vuba. Nitworangiza tudakengurukiye buramatara arongoye intara nziza ya Gitega yatwakiriye nabo bafashanya mu ntwaro ukuntu batwakiriye neza, nongera kandi nkengurukira abadufashije gutegura runo rubanza. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, banyakubahwa mwese mwateye iteka bino bikorwa, ndangije nsubira gukengurukira cane nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuba yigoye akaza gutanguza icese bino bikorwa, nongera kandi nshimira mwebwe mwese mwitavye runo rubanza. Turabasavye rero muze gutega amatwi neza, mwongere mwakirana ugweze igikemanyi nyene icubahiro mukuru w'igihugu yaduteguriye. Impanuro aza kuduha tuzifate nkama, tuzozishire mu ngiro tudahiga imanga canke tudakebaguzwa. Twese hamwe tubanaye twitegurira amatora meza y'umwaka, niharamba amatora ashingiye kuri demokrasi, niharamba amatora atekanye, niharamba amatora adakumira. Imana ibahezagire, murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa murongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatora. Nagomba ndabasabe mumwongera amashi kabisa, mumwongera amashi. Murumvise ivyo umugwi w'amatora waranguye.